ivyo birori vyo kwibuka ubwo bwicanyi bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1995 hamwe n'igihumbi kimwe amajana 1996 ubuserukira ishirahamwe ry'abacitse ku icumu zirikana UB 95 yasavye urwaruka kuguma rufatanye mu nda naho hari ibibatandukanya. Mu kwibuka uyu munsi ntitugomba kuzura kaboze canke twifuza kwihora. Twifuza nyabona kwibukanya ibyabaye. Gutyo dufashanye kugira ngo ako kabi kabishe ntikaze gasubire kuba mu Burundi, haba ku Bahutu, ku Batutsi canke ku Batwa, canke mbere no ku banyamahanga baba mu Burundi. Twashaka mbere dukebura urwaruka na cane cane ubu ruri muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza y'abigenga ngo bafatane mu nda, bakundane kandi bafashanye bataravye ibibatandukanye, bakunde n'igihugu cabibarutse kandi bagwaniriza umwasi hamwe na cane cane ubazana mu bujuju. Nta murundi n'umwe twifuriza kubona amakuba nkayo twabonye. Icifuzo cyacu nuko ubutungane bwokora maze bugashengeza abaduhekuye kuko gushika ubu bakidegenje. Ubwo bwicanyi ngo bwabereye mu bigo vyo kumutanga Kamenge hamwe na Zege mu ntara ya Gitega. Urongoye kaminuza y'u Burundi Professeur François Havyarimana asaba ko homenyekana igitigiri zina c'abagandaguwe muri ubwo bwicanyi. Kaminuza y'u Burundi yacu ntiramenya igitigiri nyezina cabo yabuze. Eka mbere nta n'amatohoza arakorwa kugira ngo tumenye abakoze ubwo bwicanyi. Nkuko mubizi ibirori nk'ibi biri mu migenzo y'abarundi bituma haboneka kanya ko gusangira umubabaro be no guhoza ababuze. Sakanya rero ko kuzura kaboze nkuko abarundi bakunda kubivuga, ahubwo nukugira n'uru rwaruka rwacu rurerewe mu bigo vya kaminuza rumenye akabi kabaye ntiruzohave rugwa mu mutego wo gukoreshana nk'iryo. Muri kaminuza y'u Burundi ngo hagiye kubakwa icibutso cyo kwibuka abo banyeshuri bose bahitanywe n'ubwo bwicanyi. Mu nkuka y'imisa yatunganijwe mu kwibuka abo banyeshure, Musenyeri Samuragwa wa Diocese ya Bubanza George Bizimana yasavye ko atawohora ikibi ku kindi maze abantu bame barangwa n'umutima w'urukundo.